Yesu nasimwe kandi mubanje mu nkomera si pasiteri mumera amasipasiteri mere n'amashyi n'abakozi b'Imana bo ngaha icyo magurutse singi ntahe je ku munsi w'ejo nararyamye maze kuryama n'abana bose ndabaryamika ndetse n'umwana nyene twajananye nawe nyene bose bararyama muko je ndagenda mu nzu ndavuga uti none ko numva tatira office ahubwo wo kuryama naciye ntangura kumva iri jisho ritangura kunjya numva nyene umengo ni micanga bandunze mu maso ndavuga uti none gamana ibi bintu nibiki ndavuga uti Imana irambona hari gihe biza guhera nta nitiro narinze ntora nabo twajananye barinze baza kumpitana ntigeze ntora na gakeyi mugo n'ukuriho mbonaniye n'umukozi w'Imana pasiteri Imana imuhezagire yongere imuhezagire n'ukuru emwe ubu numva ya misonga yari mu jisho yagabanutse naho numva n'ubundi hakiriya kantu ndaza kuva ngaha byose byaheze nkamare nkaja numva n'imisonga nyene munamye numva n'imisonga mugo n'ukuri hamaze kunkorerako imisonga yo yagiye mugari iki kintu kiri mu jisho nico n'ubu kikimbangamiye ndiko ndavuga nca numva umenga marira agomba hunguruke Mana nawe muje murafasha gusenga ndanje kumva ngaha cyaheze amen ngaceze mu izina rya Yesu mumvise ubuzima kwanjye Imana ibaheza